Inyuma y'iminsi ibiri urwaruka ruriko rwigishwa uko bokora kugira ngo batere imbere, aho bari bahuriye kuri uyu wa kane no wa gatanu mu gisagara ca Gitega, bahakuye inyigisho zitari nke zijanye no gukunda igihugu, gutegura imigambi, kwaka ingurane muri banki bije ijejwe ry'iterambere ry'urwaruka. Mw'isozerwa ry'iryo huriro ry'urwaruka rigira gatanu, urwaruka rwarungitswe gukora imigambi imeze neza, baheze baronswe ingurane Reta yabateguriye, ariko bisaba yuko baba bahizi. Aya mafaranga rero Reta y'Uburundi yazanye yashizeho kugira ngo ashobore kubafasha rwaruka nimuyakoresha. Nzonezerwa mu minsi iza ndiko ndumva ko intara zose ziriko zirukanga zigenda muri bije, ariko kandi ushaka umuce ushaka umubira abirakuye. Ku nyigisho zagiye ziratangwa, bamwe mu rwaruka bazikurikiranye bemeza ko zabahinduriye byinshi. Muri izi nyigisho duhejeje guhabwa by'ukuri n'inyishu by'ukuri zikwiye mu bibazo urwaruka twari dusanzwe duhura nazo, kuko urwaruka turafise imigambi, bamwe iri mu mutwe abandi imigambi iranditse, ariko intambamyi twahura nayo yari intango. Natahuye cyane yuko umuntu ataba umushomeri. Jewe nize cyane bikwiye, ndabona ko ngiye kwiteza imbere, nipangira imigambi yiwanje nkora ama projet, canke tuje hamwe n'urundi rwaruka nyene rw'abashomeri tugira ama projet twiteza imbere. Batubwiye ni banke tuzododoramwo kugira bashobore kuduha ingurane dushobora gukoresha mu kwiteza imbere kugira dukore ama projet yacu. Batubwiye ibanke bije y'urwaruka, batweretse n'abarongozi tuzokwitura kugira badutunganirize kugira turonke iyo mitahe bitagoye. Rero jewe ngiye kubikora, mpimirize n'urundi rwaruka nyene rw'abashomeri twasize ku mitumba, tubahimirize ingene twokwiteza imbere, tukagwiza imigambi y'iterambere idushikana kwihangiro twihaye. Ihuriro ry'urwaruka rigira gatanu ryarangiye mu kanyamuneza ntangere kuri urwo rwaruka rwari rwitavye.